Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi muri gitondo cyo ku munsi wa kabiri tariki 3 y'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'2020. Muri iki gitondo muri kumwe na Fide Niyongabo. Muri Amerika amatora y'umukuru w'igihugu, abadepite n'abasenateri bagize Kongre ya Amerika hamwe n'abayobozi b'inzego za leta zitandukanye n'uyu munsi kuwa kabiri. Abona umuperezida uriho Trump agaragaza yuko akeneye nyine iyo manda ya kabiri, ariko ibigo byinshi bigaragaza yuko Joe Biden umukandida w'abademokarate ari imbere. Uyo ni Professor Omar Kalfan, umuhinga mu bushakashatsi mu vya politiki aba ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari mu rugendo rw'akazi rw'iminsi 5 mu gihugu ca Guinea Equatorial kuva ejo kuwa mbere. Abayisilamu mu gihugu ca Indonesia biyamirije Ubufaransa ku bijanye n'ibicapo vy'intumwa Mohamed. Igitigiri c'abahitanywe n'ikinyamugigima gikomeye cabaye ku munsi wa gatanu w'indwi turangije muri Turkiya kibandanya kwiyongera. Izi nkuru hamwe n'izindi tubafitiye turazigaruka ko mu kanya, amara imbere yaho reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloysi Bigirimana adushikiriza amakuru yo hirya no hino kw'isi dufitiye muri aka kanya. Aloysi. Urakoze Fideli. Amamiliyoni y'abanyamerika bazindukira mu biro vy'amatora bikwirakwiye mu gihugu kuri uyu wa kabiri gufasha guhitamwo nimba umurepublikane Perezida Donald Trump yisubiriza ku butegetsi iyindi myaka 4 canke nimba umudemokrate bahiganwa Joe Biden azo musubirira. Mu gihe Amerika igihangana n'ikiza ca COVID-19, abanyamerika barenga miliyoni 97 baza baramaze gutora. Abarenga 2/3 by'abatoye mu 2016 igihe Trump yatsinda bitari vyitezwe umudemokrate Hillary Clinton. Mu gihe kandi bigaragara ko abamaze gutora ari benshi muri uyu mwaka wa 2020, ababikurikirana bavuga ko aya matora ashobora kuzokwitabirwa n'abantu miliyoni 150 canke barenga. Aya matora ariko atunganywa inyuma y'imyamamazo yaranzwe n'agashavu ku mpande zose, aho Trump na Biden bateranye amajambo mu gihe umwe abwira uwundi ko adashoboye gutwara igihugu kandi ashobora no kugita mu manga. Abategetsi hamwe n'abadandaza mu bisagara bimwe bimwe harimwo na New York na Washington hafi ya White House batanguye kuzibira imiryango n'amadirisha y'amaduka yabo kugira ntibizobomogwe mu gihe ho kwaduka imidugararo. Haruhande yo gutora perezida, abanyamerika baratora kandi abashinga amateka bose 135 basasa mu nama nshinga amateka hamwe n'abasenateri 35% bagize Sena ya Amerika. Muri Tanzania umukandida atavuga rumwe n'ubutegetsi yari yaritoje mu kibanza c'umukuru w'igihugu Tundu Lissu yarafunzwe gato ejo kuwa mbere inyuma yaho imigambwe y'abatavuga rumwe bayiburijemwo imyiyerekano bari bateguye. Imigambwe ikomeye itavuga rumwe n'ubutegetsi yaranse kwemera ibiharuro byavuye mu matora yerekana ko Perezida John Pombe Magufuli yatsindiye manda ya kabiri ku majwi 88% y'abatoye. Bariko basaba ko amatora asubirwamwo kuko ngo atagenze neza. Umushikiranganje wa Amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Mike Pompeo yavuze ejo kuwa mbere ko Amerika itewe impungenge n'amakuru avuga ibitagenze neza muri ayo matora, ko bafatwa ku mvo za politike. Yavuze kandi ko Amerika irihweza ibyo byagiriji byo gukoresha ingufu ku basivile kandi agasaba abategetsi ba Tanzania gutorera umuti iyo myidogo ivugwa. Imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi yiyemeje kubandanya imyiyerekano gushika amatora asubiwemwo. Magufuli ariko yitegurira kurahira mu mpera z'iyindwi. Tukivuga amatora kandi abakuru b'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi muri Cote d'Ivoire bavuze ejo kuwa mbere ko bagiye gushinga leta mfata kibanza inyuma yo kutitabira amatora yabaye ku munsi w'Imana. Ni mu ntumbero yo kwiyamiriza aya matora yabaye mu mpera z'indwi iheze yarimwo Perezida Alassane Ouattara
biyamirije ko yitoreje ikiringo ca gatatu. Pascal Afi Ngwesane atavuga rumwe n'ubutegetsi yabwiye amenyeshamakuru ko imigambwe bahurikiyemwo n'iyindi migwi ya politike batangaje ko bashinze akanama k'igihugu ivy'imfatakibanza. Yavuze ko ako kanama kajejwe gushinga leta mfatakibanza mu masaha ari imbere. Igipolisi muri Autriche kivuga ko abantu batari bake bakomeretse kandi ko carungitswe guhagarika amasasu yabaye ku murwa mukuru. Amakuru yatangajwe avuga ko ahantu hari guterwa n'ico gitero bavuga ko coba ari iterabwoba ryari isinagogi. Umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati yavuze ko umwe mu bateye yishwe uwundi akironderwa. Igipolisi gisaba abanyagihugu kwirinda ahakoranira abantu benshi. Amatohoza aracabandanya. Leta y'Ubufaransa yavuze ejo kuwa mbere ko abasirikare bayo bishe intagondwa zirenga 50 zishamikiye ku muhari w'iterabwoba Al-Qaeda mu gitero c'indege cabaye hagati muri Mali. Umushikiranganji w'Ubufaransa jejwe kwivuna abansi Florence Perry yavuze ko ico gitero cabaye kuwa gatanu mu karere hafi y'urubibe na Burkina Faso na Nigeri, aho abasirikare ba leta bahangayikishijwe no kurandurana n'imizi izo ntagondwa z'abayisilamu. Urakoze Alois ku makuru uhejeje kudushikiriza. Amakuru mu karere k'ibiyaga binini mu Rwanda ejo kuwa mbere itariki 2 z'ukwezi kwa11 amwe mu mashure y'intango n'ayisumbuye yaratanguye. Iryo tangura ribaye inyuma y'amezi ashika ku 8 amashure ahagaritswe mu Rwanda hose kubera ikiza ca COVID-19. Umenyesha makuru y'ijwi rya Amerika Asumtakabo yadufitiye ibindi kuri iyi nkuru. Abanyeshuri batangiye uyu munsi nabo mu mashuri abanza biga mu mwaka wa 5 n'uwa 6 n'abiga mu mashuri yisumbuye mu mwaka wa 3 n'uwa 5 n'uwa 6. Iki cyiciro kiriyongeraho icyo abanyeshuri biga mu mashuri y'ubumenyingiro bari mu mwaka wa 3 kugeza mu wa 5 ndetse n'abiga mu mashuri y'inderabarezi kuva mu mwaka wa 1 kugeza mu mwaka wa 3. Nubwo abanyeshuri basubiye mu masomo yabo nyuma y'amezi agera ku 8 amashuri ahagaritswe kubera icyorezo cya COVID-19, hari abatari bake batangarije ijwi rya Amerika ko bitazaborohera kongera gutangira kubera ubukene bwugarije imiryango yabo bwatewe nanone n'iki kiza cya COVID-19. Ndayambaje Gilbert ni umunyeshuri uvuka mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo ndetse na mugenzi we Habimana Gilbert no mu murenge wa Cyumba mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru nibyo bagarukaho. Merewe mu rugo ko bimeze ntago biteguye neza kubera iki cyorezo cya COVID kuko hikubisemo n'ikibazo cy'izuba. Nakoraga akazi k'ubuyede ntago kabonetse ariko ishwe ko twari benshi cyane mu Majyepfo hari inzara ntago bazatangira nubwo biteguye kwitangira ry'amashuri iwacu rwose ababyeyi benshi bitewe n'ikibazo cy'ubukene mbona ari imbogamizi nyinshi cyane kugira ngo abana bazatangira amashuri. Imirimo imwe n'imwe yagiye ihagarara ku bakoraga mu gace k'iwacu ari benshi batazayasubiramo. Iwacu ibirayi byaguraga 150 ariko byaguze amafaranga 400. Ibishyimbo ubu mu rugo biri kugura 1050. Urumva ko no kujya guhingira umuntu wagura ikiro cy'ibishyimbo ugasigaramo n'ideni. Urumva ko ababyeyi benshi ntabwo wafata 1000 ngo kiguremo amakaye y'abana mu rugo ufite umuryango w'abana 7 bari buze kuburara. Kwiga rwose ni ikibazo gikomeye cyane. Izi mvugo z'aba banyeshuri bazihuriyeho n'ababyeyi babo nabo bibaza uko itangira ry'amashuri rizagenda kuko bemeza ko ribasanze mu bukene bukabije batewe na COVID-19 ndetse n'ikibazo cy'ibihe bibi bitatunganiye abahinzi. Bwana Alphonse Nizeyimana n'umubyeyi wo mu karere ka Gisagara na mugenzi we Rutagengwa Jean Pierre wo mu karere ka Bugesera baravuga uko ibi bihe byugarije ababyeyi. Abana benshi bari baragiye gukora mu bintu bya VUP, abandi baragiye mu matafari, mu miciri, yemo na hazaba n'imbogamizi kuko ari n'abanyeshuri batazemera gusubira ku ishuri. Bamenyere gufata amafaranga iwabo nyine ubuzima buragoye. Icyo mbona gikomeye n'ababyeyi tuganira mu hongo ntuye bafite abana biga basanga umwana nimba ari muri Gisagara azajya kwiga wenda Nyamagabe hirya mu misozi cyangwa akazajya kwiga muri Nyaruguru, yibaza uburyo azabona ikimujyana akabona na Minerval nimba satabonaga icyarya kumugurira amakaye numva byoroshye. Nta cyizere gihari cyuko abana bose bashobora kuzajya ku mashuri. Abiga batari muri nayo ni ikibazo. Amahirwe dufite
nuko uburezi bwegerejwe abaturage. Iyo umwana yiga ataha mu rugo burya biroroha kumubonera ifunguro rya kumanywa, ntabwo ari kimwe nuko yaba yiga aba ku ishuri. Iyo umubyeyi afite umwana wigaga mu kigo acumbika, ubushobozi uyu munsi bukaba butamukundira, azagana cya kigo kimwegereye yiga ataha mu rugo, kandi atekereza ko badashobora kubimangira. Minisiteri y'Uburezi yizeza ababyeyi ko mu gihe bizabagora gutangiza abana babo babashakira amashuri yabegerejwe y'imyaka 9 na 12. Sarafina Flavia n'umukozi ushinzwe itumanaho muri Mineduc. Numva haramutse bibaye ngombwa yuko umwana ahindura ikigo cy'ishuri bitewe wenda n'ubushobozi bw'ababyeyi akajya muri 9, birashoboka. Igikuru nuko abana bose basubira ku ishuri, ntazagira abana batagaruka bavuga ngo ntabwo bashoboye kubona itike cyangwa se amafaranga basubiza ku kigo bigagaho yiba cyari boarding school, bajya no ku kindi kigo ababyeyi bafitiye ubushobozi cyangwa se bakegera inzego z'ibanze, ibibazo byabo bakabimenyekanisha, bagafashwa kugira ngo bashobore gusubira mu ishuri. Abifuza kujya muri ibyo bigo bya 9, 12 babijyaho nabyo bariga, kandi twabonye yuko n'abanyeshuri bo muri 9 na 12 batsinda. Uyu muyobozi kandi asobanura ko amabwiriza ya minisiteri atemerera ibigo by'amashuri kuzamura amafaranga y'ishuri, yemeza ko binabayeho byabanzirizwa no kubiganiraho n'ababyeyi. Biteganijwe ko aba banyeshuri batangiye igihembwe cyabo kuri iyi tariki ya 2 z'ukwezi kwa 11 bazagisoza ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 4 umwaka utaha. Ikiruhuko cy'igihembwe cya kabiri kizatangira ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 4 2021 kigeze ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 4 2021 kikazamara ibyumweru 2. Igihembwe cya gatatu cyo kigatangira kuri 19 z'uku kwezi kwa 4 kigasoza ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 7 umwaka utaha, cyo kikazamara ibyumweru 12. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Tuve mu Rwanda tuze mu Burundi, aho Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari mu rugendo rw'akazi rw'iminsi 5 mu gihugu ca Guinea Equatorial kuva ejo kuwa mbere. Yagiye aherekejwe n'umutambukanyi wiwe hamwe n'abashikiranganje 5. Ibindi kuri iyi nkuru dutega amatwi mugenzi wacu Eroje Wirikaneza ari Nairobi muri Kenya. Indege rero Perezida Ndayishimiye, umutambukanyi wibanje nenda yubaha n'abandi bantu bagera ku 19 yahagurutse ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cy'i Bujumbura citiriwe Melchior Ndadaye isaha 5:43 nk'uko amasoko y'Ijwi ry'Amerika yabitubwiye. Imbere y'uko urira indege, Perezida Evariste Ndayishimiye yabwiye abamenyesha makuru bari bahari kuri urugendo rwakozwe mu ntumbero yo gukomeza imigenderanire hagati y'igihugu ciwe na Guinea Equatorial yari isanzwe ari myiza haraheze imyaka myinshi. Umukuru w'igihugu murazi yuko Burundi ari igihugu gitegerezwa kugira ibindi bihugu bivandimwe, kandi murabizi yuko agafuni kabagara ubumwe arakarenge. Igihugu rero ca Guinea Equatorial ni igihugu kigenzi cyane. Murazi yuko umukuru w'igihugu ca Guinea Equatorial amaze kugendera Uburundi, hanyuma ico gihugu turafitaniye amasezerano y'ingene twoza turafashanya cyane cyane mu bijanye n'iterambere, bijanye n'imico kama, bijanye n'ubuhinga n'ubumenyi. None rero baradutumiye ngo tuje kubagendera dusubire duhanahane ivyiyumviro ku ngene twobandanya dukorera hamwe. Tugiye muri urugendo rero kugira ngo dutsimbataze iyo migenderanire yo gufashanya hagati y'ivyo bihugu bibiri, kandi turizeye yuko bizogenda neza ko barinze badutumiye. Abashikiranganje 5 kuri 15 bagize leta y'u Burundi nibo baherekeje umukuru w'igihugu nk'uko uruhusha rw'akazi ruvyerekana. N'uw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu, kwivuna abansi, uburimyi n'ubworozi, ubudandaji hamwe n'uw'amagara y'abantu. Igihugu ca Guinea Equatorial ubu kiri mu bihugu bisasa nk'indorerezi mu kanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano kuva mu kwezi kwa mbere umwaka wa 2018, kiri mu vyaryamye ku Burundi kuva mu 2015, ari ibihugu bitari bike vyari vyateye umugongo ico gihugu co mu buseruko bwa Afrika. Inshuro zitari nke iruhande y'Ubushinwa n'Uburusiya, ibindi bihugu famfe n'u Burundi cariyamirije inama zatunganywa mu rwego rwo kwiga ku bibazo vy'u Burundi n'ibihano bwofatirwa. Kuva habaye irikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemwo mu kwa gatanu umwaka wa 2015, ibaye inshuro ya mbere Perezida w'u Burundi amaze amasaha arenga 12 hanze y'igihugu. Kwa 19 kwezi kw'icenda uyu mwaka, Evariste Ndayishimiye yakoze urugendo rw'igice c'umunsi muri Tanzania imbere yo kwitahukira. Mu mwaka wa 2017 naho nyakwigendera Nkurunziza yagize urugendo rw'amasaha muri ico gihugu nyene yaherukamwo mu 2015, aho yasimbihirikwa ry'ubutegetsi agataha bagira mukombore batawe muri yompi, abandi nabo bishwe. Nkurunziza yapfuye giturumbuka kuwa 8 ukwezi kwa 6 uyu mwaka, yakunda kwishura avuga ko adasohoka igihugu, ko yatowe n'abarundi, atorerwa kubakorera, atatorewe gukorera amahanga. Eroje Wirikaneza, Ijwi ry'Amerika. Turakushimiye Eroje. Muri Uganda abakandida 3 nibo bemejwe ejo kuwa mbere n'akanama gashinzwe gutegura amatora mu gihugu
guhiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu mu matora y'umwaka utaha. Kwandika abazohiganirwa ico kibanza birabandanya gushika uno musi. Inkuru y'idonido tuyibaze Ignatius Bahizi ari muri Uganda. Babiri mu bashaka guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu, Nancy Kalembe umutegarugori w'imyaka 34 hamwe na Katumba John w'imyaka 24 bangiwe n'akanama gashinzwe amatora kubera yuko bari batujuje ibyangombwa basabwa. Nubwo aba bombi bari bemerewe mbere kuzaza kwiyandikisha uno musi kuko bari bujuje ibindi byangombwa, bananiwe kwishura imiliyoni 20 z'amashiringi zingana n'amadolari 5,500 zisabwa abashaka guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu bose. Cyakora baracyafite amahirwe yo gutanga ayo mashiringi bakagaruka kwiyandikisha bitarenze umunsi w'ejo kuwa kabiri saa 10. Mu bujuje ibyangombwa byose bakandikwa harimo Perezida Yoweri Tibuhaburwa Museveni wabaye wa mbere mu gutanga ibyo asabwa. Abandi bujuje ibyo byangombwa ubu akaba ari abakandida bemerewe gutangira kwiyamamaza mu gihugu cyose n'abajenerali babiri bavuye mu gisirikare. Abo ni Generali Mugisha Muntu wabaye umugaba mukuru w'ingabo za Uganda mu gihe cy'imyaka 8 hamwe na Generali Henry Tumukunde wigeze kuba umukuru w'urwego rw'ubutasi bwa gisirikare. Umukuru w'akanama gashinzwe amatora Simon Byabakama yasabye abakandida bose kubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19, kudakora amanama yo kwiyamamaza ahuza imbaga y'abantu mu rugo rwego rwo kwirinda icyorezo nyine, ahubwo ko bagomba gukoresha ubundi buryo nk'amateleviziyo, amaradiyo hamwe n'amanama atarengeje abantu 70 kugira ngo bashobore gutanga ubutumwa bwabo. Ko ari batatu aba bakandida bose bazi icyo bavuga ku matora y'umwaka utaha. Generali Henry Tumukunde wahoza kuri ubutasi bwa gisirikare yavuze ko aramutse atowe icyo azashira imbere ari uguhagarika isesagurwa ry'umutungo w'igihugu. I would like to tell Ugandans that ati reka menyesha abanya-Uganda ko dufite ideni ry'amahanga rinini cyane ugereranyije n'umutungo w'igihugu cyacu. Shaka gukuraho umuco wo gufata amafaranga y'abanyamahanga nk'inguzanyo. Afrika igomba guhagarika gutungwa n'andi mahanga. Dufite umutungo wacu uhagije niwo tugomba gukoresha kwiteza imbere tutagombye gufata inguzanyo. Ikintu izaharanira no gukuraho gusesagura umutungo w'igihugu. Hano umutungo urasesagurwa cyane bigatuma duhora mu madeni. Overspending, we also have too many leakages. General Mugisha Muntu wakuriye igisirikare cya Uganda we avuga ko mu gihugu hagiye kubamo amahinduka akomeye cyane. In this 9th hour of the day, 2nd of November, in the year of our Lord 2020. Ati iyi saha ya 9 uyu munsi muri uyu mwaka nizera ko dutangiye ikindi gice mu gihugu cyacu. Dutangiye amahinduka masha n'ibihe bisha. Benshi bashobora kutabireba ubu ngubu ariko uko ibihe bizagenda bihinduka bazabireba. Ababizi barabizi, abatabizi nabo bazabimenya. Those who know, know. Those who don't know, don't. Very good to know with time. Perezida Museveni we yihanangirije abahanganye nawe guharanira amahoro ko uzakora ibintu bishobora guhungabanya umutekano w'igihugu azahura n'ibibazo bikomeye. I would like to encourage everybody to maintain peace. Reka nsabe buri muntu wese guharanira amahoro. Nubwo ndi kwiyamamaza ariko ndacyari umukuru w'igihugu, ndimo kumva ibintu byinshi, ariko reka mpamiriza abanyagihugu yuko ari nta muntu ushobora guteza umutekano muke hano. Wabigerageza yakwifuza icyatumye bikora. Twe ntabwo dukina, nta muntu turusha ibirwanisho hano, ariko ntabwo tuje dutera abandi ubwoba. Hatagira n'uribwa na gato ngo ashaka guteza umutekano muke hano. Numva ngo bari kugerageza ibi nibi ndetse ngo bari gukorana n'abanyamahanga. Nta munyamahanga ushobora guteza hano umutekano muke kiretse yishakira urupfu. Perezida Museveni umaze imyaka 35 ku butegetsi agiye kwiyamamariza manda ya 6. Abaturage ba Uganda benshi ntibavuga rumwe ku butegetsi bwe, mu gihe bamwe bavuga ko yakoreye igihugu ibintu bikomeye kuva aho yafatiye ubutegetsi mu 1986 avuye mu rugamba rwamaze imyaka 5 arwanya ubutegetsi bw'icyo gihe, cyane cyane nko kugarura amahoro mu gihugu hamwe n'iterambere muri rusange. Abandi bavuga ko ubutegetsi bwe ari ubw'igitugu bukandamiza uburenganzira bwa kiremwa muntu kandi bwamunzwe na ruswa. Abandi banyapolitiki bane bashaka guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu bazandikwa umunsi w'ejo ari nawo wa nyuma, nuko kwiyamamaza kukazatangira tariki 9 kandi amatora akabategerejwe kuzaba mu kwezi kwa kabiri k'umwaka utaha. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda. Urakoze Ignatius kuri iyo nkuru. Abakandida mu matora ya perezida muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Donald Trump na Joe Biden yahoze ari cegera cha Perezida Barack Obama, ejo ku munsi wa mbere barangije ibikorwa byabo byo kwiyamamaza mu mareta atandukanye imbere y'amatora y'umukuru w'igihugu aba uyu munsi kwa kabiri.
mu vy'abakandida bompi bariko bagerageza no kumvisha abakigonanwa kubatora. N'inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika dusomerwa na Claude Ganza Munyamagana ari mu Rwanda. Perezida Donald Trump n'uwo bahanganye Joe Biden wabaye vice president barimo kwiyamamaza mu maleta atandukanye kandi bishobora guhindura byinshi ku byemezo by'abatora kuri uyu wa kabiri. Leta ya Pennsylvania nimwe muzo bahatanira kandi ibyegeranyo byo mu minsi ishize byagaragazaga ko Biden azi imbere, nyamara Trump yahegukanye intsinzi mu matora yo mu 2016. Trump yiyamamarije ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cy'i Wilkes-Barre Scranton mu gihe Joe Biden we yiyamamarizaga i Pittsburgh. Kuri uyu wa mbere kandi Biden yaniyamamarije muri leta ya Ohio ivamo amajwi 18 y'abafata icyemezo, kandi imibare y'ibishobora kuva mu matora igaragaza ko abakandida bombi basa nk'abanganya amahirwe. Trump ariyamamariza muri North Carolina nayo ihatanirwa cyane, akomereze muri leta ya Michigan n'iya Wisconsin. Biden yasaga nk'urusha Trump amahirwe muri izi leta, ariko nanone Trump yazegukanyemo intsinzi mu matora yo mu 2016. Ntabwo ibyavuye mu matora bizahita bitangazwa. Igihe ntarengwa cyo gutangaza amajwi kizaterwa n'imiterere ya buri leta, ariko amwe namwe abayamaze kubarura amajwi mu cyumweru kimwe ku buryo amajwi ntakuka ashobora gutangazwa mu mpera z'ukwezi kwa 11 cyangwa mu ntangiriro z'ukwa 12. Mu myaka myinshi yashize uwatsinze amatora yagiye amenyekana mbere y'uko amajwi atangazwa ku mugaragaro hashingiwe ku by'ibitangazamakuru bikusanya mu maleta atandukanye. Muri uyu mwaka abaturage benshi batoye mbere ku buryo abagera kuri miliyoni 94 batoye ku cyumweru nimugoroba. Abenshi muri aba batoye bakoresheje uburyo bw'iposita kubera gutinya icyorezo cya virusi ya corona, kandi bishobora gutinza ibarura ry'amajwi muri leta nyinshi. Trump yanenze icyemezo cy'urukiko cyemerera amwe mu maleta ko ku munsi w'amatora yahita atangira kubarura amajwi yoherejwe ku buryo bw'iposita no gukomeza kwakira bene ayo majwi nyuma gato y'itariki y'amatora. Yanabishimangiye cyane aho yagendaga yiyamamariza kuri iki cyumweru, avuga ko hashobora kuzabaho uburiganya muri aya matora. Yavuze ko yiteguye kujora uburyo amatora azagenda muri Pennsylvania, aho urukiko rwemeje mu cyumweru gishize ko abantu batora bakoresheje iposita. Trump yabwiye abanyamakuru ko amatora akirangira bazahita bohereza abanyamategeko babo gukurikirana uburyo amajwi abarurwa. Ubwo yari muri leta ya North Carolina, Trump yabwiye abanyamakuru ko atishimira uburyo amajwi atazahita atangazwa, avuga ko bitumvikana uburyo bazategereza igihe kirekire ngo ibyavuye mu matora bibone gutangazwa. Trump yahakanye raporo yatangajwe n'ikigo cy'itangazamakuru cyitwa Axios ivuga ko azahita atangaza ko ari watsinze amatora niyo koleji y'abatora izaba itaremeza uwatsinze. Umudemokrate Joe Biden yakomeje kuri iyi raporo ku cyumweru rwe muri leta ya Philadelphia agira ati perezida ntaziba amajwi muri aya matora. Biden yanongeye kunenga uburyo ubutegetsi bwa Trump bwitwaye mu guhangana n'icyorezo cya virusi ya corona kimaze guhitana abanyamerika 231, naho abarenga miliyoni 9,200,000 bo barayanduye. Hagendewe ku mibare itangazwa na kaminuza yitwa Johns Hopkins, leta zunze ubumwe za Amerika nicyo gihugu kirimo abanduye benshi kuruta ahandi hose ku isi. Ukuri kuriho nuko gutsinda iyi virusi bisaba gutsinda Donald Trump, niwe virusi. Aya ni amagambo Biden yakoresheje anenga Trump. Trump yakomeje kwemeza ko Amerika yesheje umuhigo wo kurwanya virusi ya corona kandi ko n'urukingo ruri hafi kuboneka. Leta ya Pennsylvania iri mu zahesha cyangwa zikimisha Biden amahirwe yo gutsinda amatora. N'icyizere cy'insinzi, Biden yavuze ati nimwumva neza Amerika n'ubutumwa burasobanuka neza. Igihe ni iki ngo Trump azinga imizigo yasubira iwabo. Amakusanya bitekerezo ku bishobora kuva mu matora arerekana ko Biden akiri imbere ya Trump w'ibice 8%, kandi bikomeje bityo byagira Trump mu perezida wa gatatu unaniwe kwegukana manda ya kabiri mu myaka 40 ishize. Nubwo bimeze bityo ariko umukandida ukunzwe cyane n'abaturage si uhita aba perezida, ahubwo koleji y'abatora igizwe n'abantu 538 ni itora umukuru w'igihugu. Umukandida asaba ubwiganze bw'amajwi 270 muri aba bagize iyi koleji kugira ngo abe perezida. Muri leta 50 zigize Amerika, Trump cyangwa Biden agomba gutorwa n'abaturage benshi, kandi zimwe muri izi leta zikomeye zinahagarariwe n'abantu benshi muri koleji y'abatora. Uretse amatora y'umukuru w'igihugu, baranatora abadepite uko ari 435 batorera imyanya 35 mu ijana y'abagize Sena, hatorwa abaguverineri 11 n'indi myanya inyuranye muri guverinoma no kwemeza izindi mpinduka mu itegeko nshinga rya Amerika. Turagushimiye Claude. Tukivuga kuri aya matora muri Amerika, abatora, abashakashatsi mbere n'abahinga banyuranye barayakurikiranira hafi kubera ibidasanzwe vyibonekezamwo. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye na Professeur Omar Khalfan ari muri leta ya Ohio uko abona imyiyamamazo yagenze gushika uyu munsi. Amatora navuga agiye kuba ariko bigaragara ko habaye n'ibibazo. Abona umuperezida uriho Trump agaragaza yuko akeneye nyine iyo manda ya kabiri, ariko bikagaragara ko mu buryo bwagiye bugaragara bya sondage ibigo byinshi bigaragaza yuko Joe Biden umukandida w'abademokarate ari imbere cyane ku buryo expectation zigaragaza yuko ari we ushobora gutorwa. Aho rero
abarepublikani cyangwa se perezida Trump we ashyiramo ingufu zidasanzwe ku buryo bigaragara ko uguhangana gukomeye cyane kurakomeye ahanini cyane kuribanda muri za leta nkeya cyane ziberamo hafi urugamba rwose. Icyo mubona abatora uyu munsi bareba cyane kurushaho ni iki mwabwira abatwumva? Hari nk'ibintu navuga bikurikira. Hari ikibazo cy'iki cyorezo cya coronavirus kigaragaza ko abantu benshi nangwa se uburyo umuntu yabivuga buri bugaragara nuko abademokarati barega Trump nangwa se bavuga ko Trump atigize ashyiramo ingufu kugira ngo arwanye kino cyorezo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni uburyo ubukungu leta ya Trump iravuga iti twebwe twashyizemo ingufu, ubukungu bwari bwazamutse ariko coronavirus kino cyorezo kije kirabizambya. Ariko mu by'ukuri koko bikagaragara ko mu bijyanye n'ubukungu Trump yari afite amanota meza, ariko icyorezo cyaraje nyine kirabizambya. Aho naho rero bakavuga ko cyane cyane nk'abaturage baciriritse baravuga ko ntacyo ubuyobozi bwa Trump bwakoze kugira ngo nabo bakomeze babeho neza. Ngira ngo byaranagaragaye muri iyi minsi ya nyuma aho hari amadolari bagombaga kwemeza mu nteko ishinga amategeko muri Congress kugira ngo bafashe abaturage baciriritse uburyo babona ayo mafaranga, ayo madolari, hanyuma ubukungu nk'uko bizwi muri ekonomi, ubukungu bukomeze gutera imbere mu gihe amafaranga yaba arimo azunguruka mu baturage. Ikindi umuntu yavuga ni ikijyanye na politiki yo hanze nangwa se ikibazo cy'abimukira bifatanyije byombi. Icyo cya mbere kijyanye na politiki yo hanze ni uko bigaragara ko ku buyobozi bwa Trump yagiye yibanda cyane nko ku bihugu by'Abarabu, ndetse aho bigaragara ko mu minsi ya nyuma yegera amatora byagiye bigaragaza ko yarebye cyane ibihugu by'Abarabu abishishikariza kugirana umubano na Israel. Bimwe byarakunze, ibindi biracyakurikira. Aho ngaho rero nka politiki yo hanze y'igihugu y'Amerika isa nkaho yibanze ku gice kimwe. Aho rero ikindi nakongeraho kijyanye n'ibyo narimbuze mu kanya ni ikibazo cy'abimukira. Ngira ngo bigaragara ko abademokarati abimukira ni ukuvuga ngo biri muri porogaramu politiki yabo ko abimukira baza abujuje ibyangombwa bagahabwa nyine ibyangombwa bagakora bagatuma igihugu kirushaho gutera imbere, kirushaho kugira ubukungu. Ibyo rero ku buyobozi bwa Trump yagiye asa nkaho abica intege ku buryo n'umubare w'abinjiraga muri Amerika buri mwaka yarawugabanyije cyane, ndetse na bamwe bajyaga baturuka mu majyepfo y'Amerika mu bihugu nka Mexique, za Colombia n'ibindi. Aho ngaho yagiye asa nkaho akiri ingufu cyane. Ni nayo ntabwo ari intego yiwe yiyamamaza muri 2016. Muri make cyane umwuka wifashe ute ku bantu baza gutora? Hari ibibazo binyuranye nuko navuga ko muri community y'abakademike, abantu, abanyeshuri, abantu bigisha muri za universite, abaturage bandi basanzwe baragenda bagaragaza ko umunsi w'amatora hashobora kuba imvururu za politiki cyane cyane nyuma y'uko amatora aba, ibyavuye mu matora bimaze gutangazwa. Bamwe bakavuga bati nihatangazwe ko Joe Biden yatsinze, ikibazo kiri bukomeye kuko abantu bashyigikiye Trump bashobora kujya mu mihanda bakigaragaza. Noneho abandi nanone bakavuga ati nibatangaza nanone ko Trump yatsinze, abademokarati nabo bashobora kujya mu mihanda bakigaragaza. Nuko ku mpande zombi hari ibibazo bishobora kuza kuboneka nyuma y'uko ibyavuye mu matora bitangazwa. Ariko rero ngira ngo muri politike ikintu kigaragara ni uko nko igihe muri 2016 ubwo Trump yatsindaga agatsinda hakoreshejwe ibyo bita electoral college, iriya tsinda ry'abantu batora perezida, Trump yaratsinze, abantu benshi bagiye mu mihanda barigaragambya, ariko iherezo ni uko nyine yakomeje akayobora. N'uyu munsi rero mbona ko ikigaragara ni uko imyigaragambyo ishobora kuba ku ruhande rumwe nangwa ku rundi. Ndashaka kuvuga ku ruhande rwashyigikira Trump nangwa se urundi rwashyigikira Joe Biden, ariko ntabwo numva yuko byateza ibibazo cyane, ariko bishobora kuba. Nshuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro byo muri aka kanya bigarukiye ngaha. Kuri mikro mari kumwe na Fidel Niyongabo. Mugira ibihe byiza mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika.